Ejo hahise nk'isaha imwe y'ijoro haradutse umuriro mw'isoko ya Ruvumera iri muri zone ya Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura. Uwo muriro watanguriye mu gace gaherereye mu manuko bw'iyo soko urabandanya ariko havura zima hifashishijwe vya biduga bizimya umuriro. Uwo muriro wadutse mw'isoko ya Ruvumera utwibutsa imiriro yindi myinshi yagiye irashikira yandi masoko atandukanye yo mu gihugu. Twovuga isoko nkuru ya Bujumbura yahiye mu 2013 gushika n'ubu ikaba itarashobora gusubirwamo. Twovuga kandi isoko ya Kamenge yahiye mu 2020 yoyo yahavuye isubirwamo. Hari n'indi miriro yashikiye amasoko canke ibindi bibanza vy'idandarizo haba Bujumbura canke mu gihugu hagati. Urundi ati na Ruvumera umuriro wo mu masoko kandi tuhigira iki? Niyo nkuru nyamukuru y'ino Musi. Mwiriwe ni Davi nizere ko meze neza mwese. Imvo yatumye haduka umuriro ntiramenyekana. Amakuru dukesha radio y'igihugu avuga ko umuriro wahitanye ibidandazwa bigizwe n'impuzu n'ibikoresho byo gushona. Abadandaza baharura ko bahatakarije hafi miliyoni 500 z'amarundi, bagasaba leta kubagarukirako. Iyo miriro imaze guhombesha benshi. Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka haratowe grenade 4 zitekeye hamwe mw'isoko ya Ruvumera. Ikinyamakuru iwacu cavuze ko izo grenade zatowe n'abakozi ba Regideso. Aho ni mu kazu gasanzwe karimwe ivyuma nka transformateur n'amakonteur bifasha gutanga umuyaga nkuba mu bibanza bitandukanye vy'iryo soko. Abo bakozi bamaze gutabaza, abajeje umutekano barashitse baca barakuraho za grenade atampanuka n'imwe habaye. Inyuma yaho ngo haratangujwe amatohoza kugira ngo hamenyekana bagira bakwegera iryo soko ivyago bitagira izina. Mbega none ivyo kwikingira impanuka aho mu Ruvumera vyifashe gute? Naho hari umuriro waraye wadutse, abadandaza bo mw'isoko ya Ruvumera bari bamaze kwitunganya muri bimwe bimwe. Isoko ya Ruvumera yubatswe mu buryo bwa kijambere mu 2009 kugira bikingira impanuka ziturutse ku miriro nkuko zari zimaze kuza ziribonekeza hatandukanye. Abadandaza bo muri iryo soko baragiye hamwe biha umugambi wo kubakisha ivyuma ibibanza vyabo. Ibishika ku 1800 vyari bisanzwe vyubakishije imbaho. Uwo mugambi bawutanguye muri Munyonyo 2018 ngo uhere muri Myandagaro 2019. Ikindi abo badandaza bari bagamije mu guhangana n'ibiza vy'umuriro ngo kwari ukwijukira ama assurance. Aha rero abajejwe ibi vy'ama assurance mu Burundi bamaze kumenyesha ko ari abarundi bake cane bateganiriza impanuka ziturutse ku muriro. Kuko ibiharuro bivyerekana ngo mu assurance ijana afatwa hafi 18 niyo yonyene abajanye n'impanuka z'umuriro. Ku badandazaho na kamaramaza. Igihe isoko nkuru ya Bujumburisha basanze abadandaza 60 gusa, no kuvuga ibice 2 n'ibice 4 kwijana vy'abari muri iyo soko bose aribo bari barateganirije ibidandazo vyabo. Aho mu Ruvumera ikindi cyatumye bihutira guhindura ibibanza vyabo bakavyubakisha ivyuma ngo nuko bari bamaze kubona ko amashira hamwe yo guteganiriza impanuka atabakira neza. Imvo ngo nuko yatinya ko yohava homba cane kuko bishitse umuriro ukaduka mu bibanza vyubatse n'imbaho gusa atana kimwe wosiga. Turangize tubamenyesha ko isoko ya Ruvumera mu mwaka w'2018 yinjiza amafaranga ari hagati y'imiliyoni 40 na 45 y'amarundi ku kwezi nkuko bimenyeshwa n'abari bayijejwe ico gihe. Mwakoze kudukurikirana. Aya makuru muyasanga ku mbuga hwaniro zacu. Ahanje tuzosubira kuwa mbere.